Yesu Kristo ashimwe cyane. Dusangiriye amajambo dusanga mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere umurongo w'icenda haravuga ngo none si jewe nkwibaririye nishikama ushire ubwoba, nuko ntutinye ntucike ivutu, uko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Dusanga ijambo rivuga ngo shikama ushire ubwoba. Yosuwa mwene Nuni ni umwe mu batoranijwe n'Imana nkuko tubisanga mu gitabo cyo guharura mu gice cya 27 kuva ku murongo wa 18 gushika ku murongo wa 23. Imana yamuzaniye Mose iramubwira ngo uyu mugabo arimwo mpwemu w'Imana, mushire ko ububasha bwawe. Kuva ico gihe Yosuwa atangura kuba umufasha wa Mose. Ni umwe mu bahagurukanye na Mose bava muri Egiputa, yabonye vya bitangaza byose, barajabukana ikiyaga gitukura, barabana mu bugaragwa, kandi ni umwe muri bamwe 12 barungiswe gutata igihugu c'isezerano. 10 bagaruka bavuga inkuru z'icavutu, ariko 2 ari we Yosuwa na Kalebu baza bavuga inkuru zo kuremesha Abisirayeli. Hanyuma Imana icirirahiye iravuga ngo abantu bose abo 10 bavuze inkuru zo guca ivutu Abisirayeli yuko batazokwinjira mu gihugu c'isezerano, ariko Yosuwa na Kalebu Imana ibasezerana kuzoshika mu gihugu c'isezerano. N'uyu rero Yosuwa Imana yabwiye ngo va hasi ujabukane Abisirayeli wajane mu gihugu c'isezerano mu gihe Mose yaramaze gupfa. Ni umwe mu bari bagendanye amubera umufasha, yabonye ibikorwa byose Mose yakoze, ariko kandi iki gikorwa yaramuhaye cyari giteye ubwoba, gufata abantu 2,000,000 ngo abajabukane Yorodani, kandi yarabazi ko ari abantu batagonda inzosi, abantu batumva, abantu baza bagwa bavyuka. Nivyari kubura kumutera ubwoba. Ibi bigaragarira kuko Imana yamuravye ikiramuremesha, imuhindemeshanyo ya mbere ivuga ngo aho muzokandagiza ikirenge hose nzoba ndahabagabiye. Iramuha n'indemeshanyo igira kabiri iramubwira ngo nta muntu nomwe azoshobora kuguhagarara imbere imisi yose uzomara ukiriho. Nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe, sinzoguhemukira kandi sinzoguta. Ayo niyo majambo yamuhaye y'indemeshanyo, ariko kandi ikiramubwira inyifato yogira kugira ngo azoshobore kunesha. Iramubwira ngo shikama ushire ubwoba. Ikindi iramuha igitabo c'ivyagezwe, ikiramubwira ngo ibiri muri ico gitabo uze wamubirimbura ku murango no mwijoro kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemwo byose, niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Ikirongera iramubwira ngo shikama ushire ubwoba, ntutinye kuko aho uzoja hose nzoba ndi kumwe nawe. Iramuremesha, imuha nuko azovyifatamwo kugira ashobore kunesha. Nawe ushobora kuba wahawe amabanga agoye cyangwa uri mu bihe bigoye biteye ubwoba. Nagira ndakubwire ngo Imana nimba iri muri wewe, nimba uyizigira, shikama ushire ubwoba. Imana yaradusezeraniye kutazoduhemukira, yaradusezeraniye kutazoduta. Rero ni wizigire ubufasha bwayo. Umaze kwizigira ubufasha bwayo, ureme ubandanye urugendo. Imana izogendera gushoboza, ikugwanira intambara, hanyuma uzusanga washitse mu masezerano yawe. No mu gihugu c'isezerano tuzohashikanwa nuko tugiye turashikama tugashira ubwoba, n'ivyagezwe by'Uhoraho bikaba mu mitima yacu, tubirimbura ku murango no mwijoro. Ibyo bizodufasha kwihangana muri runo rugendo no kunesha, hanyuma tuzoshike na twebwe mu gihugu twasezeraniwe. Imana ibahezagire.